cya Afrika 2019 gitsindo yatsinze Gabon kuri stade Intwari aragarutse uyu munsi nibaza ko atakindi gitsindo ari bwasubire kuhatsindira kuri iki kibuga. Match ya mbere stade Intwari nshasha ari kumwe na Interstars ababoneye igitsindo ciwe ca mbere. Bamwe n'abandi hirya no hino bati yamara turavye performance afise arakuze ariko ashobora kuba yogira ibintu vyinshi ashobora gufasha iyi equipe. Ariko bona Patrick tubirabe muri iyi angle we nk'umukinyi n'umukinyi twora bamwe ubushobozi bwinshi ku rugero rw'uko twomwitegamwe ibintu vyinshi muri iyi phase retour par rapport y'abandi basatirizi tubona muri iyi Primus League bitewe nuko warayumubona. Si umusatirizi twoza gusaba ibintu byinshi ngo tsinde ibitsindo ngo 10 ngo 8 ngo 9 ngo bingahe gusa kimwe mu bintu nabonye kuri Cedric Amissi nuko nk'ikintu twomwitega ko ari kintu ashobora guhindura ndetse yamaze gutangura guhindura muri equipe ya Interstar nubwo nabonye nk'ijoro rya Interstar bakina basa naho umenga barabangamirwa no kuhaba kwiwe apana kubangamirwa kuvuga ngo baca bakina nabi ahubwo ntibatahura ukuntu agomba ko ukuntu yifuza ko bamukinisha bagahubuka mu kumuha imipira ukabona ko basamazwa no kuraba ahantu ahagaze kugira ngo bamuterekere imibalo gusa bigatuma equipe itakara muri je yabo y'amapasi bari basanzwe bakina kuko uravye je bakinye ijoro rya Kembere ya Ngozi City yari je itandukanye cyane na je bari basanzwe bakina barondeza gusa ukuntu bashikiriza bano mugabo witwa Cedric Amissi. Kimwe mu bintu nabonye n'umugabo ategerezwa kuzana canke yamaze gutangura kuzana muri Ngozi City muri equipe ya Interstar ni courage motivation. Ni wa mugabo ubona ko yabahagaze imbere akabona abakinyi bagenzi be bagiye kuzibira canke barambiwe akaba hamagara bikomeye akabatumira kuza kumufasha gusatira ukabona ko abakinyi bongeye kugarukana intege abatsinzwe ibitsindo numwe mu bakinyi babandanya bitanga ukabona ko ari ko aragerageza nubwo imyaka atari mike ndetse nibijanye no gukina kwiruka mu kibuga ubona ko bitari kirenga n'umukinyi yamaze kwerekana muri match yiwe ya mbere ko ashobora gufasha equipe gutsinda kuruta uko wenyine kubwiwe yotsinda ibitsindo byinshi nubwo akina kuri numero 9. Je nizera ko impinduka ategerezwa kuzana muri Ngozi City kubahanura kubashiramwe icizere kubabera umuyobozi mu bijanye no kumva ico equipe yifuza ko bashika ko nico wenyine kubwe yifuza gushikana ko equipe yewe ya Interstar ando kubijanye na performance ngo nivyo azotanga mu kibuga je kubganje mbona umenga sino bihagara ko cyane sinagira amayigo kugera ku kibuga ariko nayazina bamwe mu bashoboye kubashika kuri match ya Interstar na Ngozi City peut-être nzoro ngundi mwanya wo kura match ya Interstar ngiye kuraba no mugabo Cedric Amissi mu masore navuga ngo muvuze n'amateka yo gihugu cy'u Burundi abatari bake baribuka nko kwayivuze igitsindo yatsinze witwa Didier Ovono biriya munyegoro wa equipe ya Gabon mu nkino za qualification ya CAN kane twitabiriye muri 2019 rero uno munsi reka mbanze ndabigereranye na profile z'abakinyi bakomeye tuzi mu gihugu cy'u Burundi basohotse ariko bikarangira bagarutse hano baje gufasha imigwi kuko hari itandukaniro hagati y'abakinyi baza nivyo ubona ko imigwi peut-être mu bihugu bigiye bitandukanye peut-être itakibabonamwo vyinshi bivanye n'ivyo iba yari yaye nk'ihangiro mugabo bagarukani wacu bivanye na situation imigwi irimo tugasanga baracashoboye kuba bogira ico bagize gute bayifasha. Reka mere kuri aha hafi kwa Mamuru kuko niho byabaye kenshi dufata akazi bafashwe n'uwitwa Harerimana Rashid Leon dufata akazi bafashwe n'umugabo azwi izina rya Enoke Sawumukama dufata akazi bafashwe n'uwitwa Isa Vidic dufate Shasir Nayimana ni bamwe mu bakinyi ubona ko bagiye baraca mu bihugu bigiye bitandukanye bagaruka kwa Mamuru bagarutse kwa Mamuru ni igiki cyabafashije bwa mbere bafashije bo Mamuru kongereza iyo experience mu ijye no kurondera ibikombe kuko abakinyi bari barakina imigwi twari ibyo bikombe za Vitalo Football Club za Lidiardike nandi yagiye atandukanye wona shima no hanze y'igihugu. Uno musi uvuze Shasir Nayimana c'est pas n'importe qui mu gihugu cy'u Rwanda muri equipe nka Rayon Sport. Uvuze Enoke nibuka kuri stade Intwari ari karakina inkino za CAF Champions League kumwe na Message Ngozi akagomwa na Zesco United kamugura nyuma ya Zesco akaronka amayigo yo gukinira iyindi migwi itandukanye muri Zambia. Uravye rero ico bari bazanye bwa mbere equipe nka Mamuru wasanga kenshi ifise iyo projet y'abakinyi bakibasha bashoboye kuba abo yigikombe mugabo kwera ko igikombe kirondegwa mu nzira zose details zose zikonta experience abakinyi beza umenyereza mwiza ambiance ku kibuga motivation ukabona ngo haruhande
rero ya motivation kuko tuvyemeranye muri no myaka mu muri y'amazika ya Primus League hari motivation nimwe muri equipe zahimba neza hari motivation nimwe muri equipe novuga ngo abafana bigaragaza ku rugero rudasanzwe ugiye kuri stade runani munara ya kera ya Cibitoke wasanga ikibuga cuzuye ukabona ngo kame no munsi yagize gute hariyo match donc ibyo byose urabona ko bihari mugabo ukavuga ngo eski equipe nishobora kuba yo buri gikombe ku kanyuma kore ko mwibuke twari mu muzingi waho tushobora kumara imyaka 3-4 tubona igikombe equipe gitwara kuri journée ya nyuma gwera kuri kiriya game message ngo zigitwaye itsinze Flambeau du Centre je pense kuri journée ya nyuma yaho muravyibuka na Flambeau du Centre ikaza kugitwara kuri journée ya nyuma itsinze Atletico Nioi yari bato idasanzwe y'imigwi ya za Vitalo Football Club Bumamuru Flambeau du Centre Atletico Nioi ukabona ngo nimbere yo message ngo zinavuga ngo isa nitwara kiriya gikombe biraboneka ko nayo yari muri iyo bato twageze kuri journée ya nyuma tutaramenya ngo ni naka journée ya nyuma biraza kugenda gute ukabona ngo umukinyi abakinyi beza n'umumenyereza byo nyene nibikwiye ahubwo motivation n'abakinyi bari experimente navyo ni bimwe mu bintu bigize gute bikenewe aho kwa murabona ko uramutse byarabafashije mugabo nibaza ko byari kugira ico bibamariye iyo bataza kuhafisa abakinyi beza nta muntu yibagira urugero rw'umugabo witwa Banza Patrick Kanyanga qui était capable de commettre buteur Shasira zikafise Banza Patrick Kanyanga agacamenya ko fise nkuru nziza Alfred akiri muto Banza Patrick Kanyanga ari hagati na hagati ku bwanje mugabo yeshobora kuzana iyo touch yo mu bijanye no guteruriza mu adversaire mu makinyi banyaruka komeye atsinda anakoza ateza n'ibibazo mu kibuga ya inyuma yiwe akamenya ko afise Aruna Majaliwa mwiza muri récupération ukongera ko Erdinho Monkolo mwiza muri construction ukabona ngo Shasir cyo bamugena ngo ni experience niyo passe yanyu kudistribua baro ayereza umuntu witwa Banza Patrick Kanyanga karorero cyo kuyiwitwa nkuru za Alfred byabari ibintu byoroshe parce que equipe yari kwije buri kimwe cyose rero no munsi yaturaba Interstar ko tubanze vyemeranye nta mahera Cedric Amissi aje kunda muri Interstar ntayo ariyo abo ku munsi wa jeune twabitse bigaruka ko atashobora kuba ahubwo aje kubabera nka motivation nta gikombe aje kunda muri Interstar uno munsi yaturaba Interstar no munsi ikirarondera kumentena nimba ikirarondera kumentena rero ico tubanza tukaraba niki eske Interstar yo bifisa abakinyi bari capable yo kunaniza ino migwi bari muri urugamba rumwe Interstar yo bifisa umumenyereza ari capable yo kubananiza Interstar côté motivation yo bari nziza par rapport yindi migwi bitwe ko bariko baragwana no rugamba go gudakoroka sino turavye urukino Cedric Amissi yarakinye agaciramo nico gitsindo je ushaka kumbwire ko atakinye ibimeze gute n'ibigwe bitandukanye mugakinye n'urukino rubi kubera ko n'amapasi imipira yose yakozeko nta pasi rimwe igeze atanga ntishi ya niho ndiko ndagaruka nkavuga ngo eske umwana areka arakina na Cedric Amissi benshi muri bo n'umuyidore wabo bakuze bamurabakina uno munsi kwisanga mu kibuga kimwe na Cedric Amissi ari gwibona nk'indoto nibiriya twavuze kwa Vitalo kuri Saidoni bazonkiza ntabona Saidoni bazonkiza aravuga ati birabaye sinibaza ko Juma Gakara ari kumwe na Saidoni bazonkiza ataza kwibona nk'indoto zibaye impamo peut-être mu byo yari yivuje abona ko bishobora kutazokunda rero ni Interstar je mbona ko kuri yo komeza ingufu zo gusetting ibindi bigiye bitandukanye hama l'experience bakeneye kuri Cedric Amissi na message peut-être muri vestiaire nibaza ko 100% badashobora kuyimubura ko kuko si wa mukinya zose bamyimenyerezo canke muri match yanke gukina ngo Interstar ngo imaze ngo amezi abiri tamuhemba canke 3 bon ndiko nabivuga entre parenthèses kuko sinzi ibyo yaze Interstar mugabo nta mahera je nibaza umugabo yitwa Cedric Amissi yaje kurunda muri Interstar raison pour laquelle ahubwo dushobora no kuzobona rimwe na rimwe anabwira abapetati murazi cyo kwambara ama Interstar bisigwe mu gihugu cy'u Burundi tugende nibinakunda jewe ndashobora gutereka kwa iwanje canke tugende dukine match mwitera iteke jo muzo muri ahandi asumba muri Interstar mugabo mwabanje kwitwara neza hano turi muri equipe Interstar kuvyo warabibonye Patrick yo uragira muri iyo nzira ya Hazard ati umugabo wo kugereka ko umutwaro wose wo kwikorera Interstar kugira ngo ayirokore muri aka kanya si umugabo wo gutereka ku ibintu byose kugira ngo arokore equipe Interstar mugabo je nabonye touch wifise ikintu gikomeye cyane ifasha muri iyi equipe nashari cyane ko ari umwe mu bakinyi ubona ko iyo boro yamaze kumushikira mu kuguru kugira ngo uyimwake canke ngo ayitakaze biba bigoye karitira imbere y'izindi kuva kera no mu technique balo pied nukura aragucenga mu makinyi abantu bagi baramona no mu mugwi Cercle w'inama ikiza imbere y'ibidiri technique hamakazi yo sens dobi kuriwe iyo mukinyi rero ari imbere ari technique gusumba physique
buri uwo mukinya saza kiwuzi Asaza iryo akiwuzi. tandukaniro je murambona riri no hagati ya Cristiano na Lionel Messi Messi balo pia afise iyo mpano mvukanwa gusumba Ronaldo nivyo yarawukinya arafise iyo mpano ariko ubona ko travail yaratumye agira ku rugero yogeze ko gusumba uko Messi uno munsi ubona ngo yovyuka akavuga ati jewe nibisaba ko mbanza gukora condition physique n'ibindi bigiye bitandukanye ahubwo mu mupira ngo bite jonglage nikinire ba kugeza kano kanya equipe ya Interstar ifise novuga akantu kameze nko guhagarara neza buhoro buhoro mu bijanye nuko bashobora guhangana n'ubundi kuguma mu cicaro ca mbere uravye abakinyi b'abasatirizi bagiye batandukanye nk'aba baninje hari mu busatirizi rimwe mu bakinyi rimwe n'amakunze gutsinda ibitsindo mu buryo bugiye butandukanye bayebo hagati mu kibuga ndetse n'abasore nka ba Antoine Keza bamwe mu bakinyi ubona ko bari basanzwe bitwara neza nivyo habura akantu kamwe kitwa gutsinda ibitsindo kuri equipe ya Interstar canke ushobora kugerageza gutsinda umukeba kuko nk'imbere ya Vitaro warabonye match bakinye muri phase ndetse no muri phase retour waraba ku nkino zigiye zitandukanye kwa Egre none abantu baravye match nabo bakinye match nziza ukabona ko ari ikintu kibura mu bijanye no gusatira ndetse na motivation bamaze gutsinda ibitsindo Cedric Amissi tachiwe ihagaze ku bintu bibiri ikintu ca mbere nuko ari umukinya ashobora gufasha abakinya akabongereza motivation mu kibuga agatuma batumva yuko ibintu byamaze kurangira kuko bizera ko umwanya n'umwanya wose ashobora kubafasha gutsinda ibitsindo canke nawe nyine akabankuraje kugira ngo babandanye basatira umugwi mukeba ikigira kabiri nivyo nawe ku giti ciwe wategezwa gukora mu kibuga bafasha gutsinda ivyo bitsindo kuko nimba ari umukinya ashobora kurekipera baro 3 4 5 6 mu rukino rumwe hanyuma izo baro zose uko zingana amapasi yose atanze agashikira umukinyi mugenzi we hari ikintu gikomeye cyane gose bari kwarafasha muri no geno rya Primus League ubona ko ma equipe akunze guhura n'ikibazo cyo kugira umukinyi ashobora kugumana umukinyi agacenga abakinyi babiri bacange batatu igituma je navuze ivyo gusetting ibindi urashobora gusanga ari umwe mu bakinyi uno musi tuvyemeranye yuko physique bitakimwemerera kwiruka iminota 90 kwiruka ko ntiyiruka arawukina ufise mutakaje nje gutuma navuze settinga izindi mande eske muri mediano sabra récupérateur beza eske ni yakina nk'umulaterale ufise umukinyi nyuma yiwe nako ni yakina nk'umuwinga inyuma y'urafise umulaterale mwiza ari capable yo kurekipera gaherezo akama umupira donc wemera ko ni point fort mu gihe afise umupira ariko ni point faible kuri equipe mu gihe atamupira afise kuko ntagufasha kurondera akina ufise kandi tuba tuzi ko ivyo biri mu equipe presque yose bivaye na profile wa mukinyi aba yinjiranye muri equipe kimwe gusa nuko si umukinyi wo kuremeka ko umutwaro wose wa Interstar ni umukinyi wo kuza gufasha mu bandi ni umukinyi wo kuza guterera no kongereza ingovu mu vyari bimaze kubakwa ni equipe sindamufata nk'umurokoza dasanzwe wa Interstar ariko ndamufasha nk'umwe mu bakinyi bashobora kwinjiza experience ndetse intererano yabo n'ububukana muri vestiaire ya equipe kugira ngo bandanye bagwana banumve ko hari cizere kibaho kandi gishoboka ko bashobora gutuma equipe yabimetera muri première division. Yes, nivyo turamutse umusaza kwizina rya Benny Pasteur kuva kuri High Vision TV basore baba nanye bakora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ari kuri stade runani na cancana ari kumwe nuriya musore Emery Rakitic ku mupira wani wacu niwe yagize n'icaterera by the way yavuga ati Burundi Sport Dynamique kimwe mbona